Sawa. Amahoro amahoro. Amahoro neza mama. Ego ni sawa murakomeye. Turashima Imana aho tukiriho. Amen. Natwe turashima Imana. Turiko tuganira nande ninde turiko turavugana? Ni umutama yitwa Minani Toma. Ego Minani Toma ahantu turi burya hitwa ngo iki? Ahantu mama kwibarura ryaje. Aho mba. Ndavuga ahantu turi uno musi duhagaze. Anya ngo ni ku mashuri yo kumubone sinibwahatse. Ego niho usanzwe uba? Oya jewe mba muri Bubanza muri komine Kinama. Ego. Papa turakubona umeze uko uri umuntu usa n'ubumuga usa n'umuntu afite ubumuga byagenze gute kugira ngo ubumeze uko niko wavutse cyane? Oya siko navutse. Je namugaye imisi imyaka 47. Byagenze gute kugira ngo umuga? Shesi navuye kurangura imuzi ni Bujumbura. Hanyuma ndaje irandazi imisi mikeyi cangwara malaria. Malaria rero baca banjana ingozi kwa muganga ari Ngozi. Icimba havamwo inyanduruko baca amaguru n'amaboko. Baguciye amaguru n'amaboko kwa malaria? Bavuga ko ari kanseri mugabo sinzi ukuntu byagenze. Ubwo nk'abantu mubana ntibaba barakubwira yuko urabizi yuko abantu benshi iyo babonye umuntu agize ikibazo nk'ico barakunda kuvuga yuko umuntu aba bamuroze cyangwa bagize iki byo ntiwabyiyumvire cyangwa ntibabikubara? Oya ntabyo niyumviriye uko ingwara umuntu arayivukana kandi akayipfana. Uno musi Rukundo TV yabiyumviriye ko yaje kubagendera utuntu twanyuma bazaniye. Rukundo TV yarabiyumviye ko yumva yuko yusangira n'abantu mumeze nkamwe mufise ikibazo nk'iko mutishoboye hari utuntu tumwe bamukeneye kugira ariko mudashobora kuronka. Mwiyumva gute nakaye kajambo babwira? Twe turashima ko mudufashije murakoze cyane. Kandi mukomeze mudufashe ega n'agahuzo turashaka kwambara twakabura. Ubu urabona ko amasoko bamwe yarahiye ibintu birahinduka ubu tutunzwe n'umuyaga. Urafise umugore? Je ndafise umugore ari Ngozi. Umugore wawe ntimubana? Umugore wanje mukuru dufitanye abana 14. Asha wararondotse. Urafise abana 14 abuzukuru nawe ni bangahe? Abakobwa n'8 abahungu ni 6. Abuzukuru? Abuzukuru barenga 50. Noneho umugore wa kabiri nawe abuzukuru 50 gasene navyo abuzukuru bararenga. Ego noneho umugore nawe wa kabiri mufitane abana bangahe? Umugore wa kabiri twabyanye abana 5 gusa. Ego umugore wa kabiri nawe muracari kumwe? Oya none nukuvuga ngo ufise abana 19 yego? Abo bana bose woba uko ufise ikibazo kimeze uko urashobora kubarera barashobora kwiga bikagenda neza? Narabaretse bose barakuze barubatse. Muri kino gihe mukora iki cyangwa muguma muhira kubera urabona biragoye? Nabonye bigoye mu gihe nari muhira ncanize ni Bujumbura. Nukuvuga ngaho Bujumbura uri wenyene nta mugore muri kumwe nta bana muri kumwe? Oya nta mugore turi kumwe bw'abana bamwe bubatse ngaho Bujumbura. Hari abakobwa 5 bari ku bagabo n'abahungu 3 bafise abagore ngaho Bujumbura. None birakorohera kwibana wenyene mu nzu kwe? Jewe ndabana n'abakozi banje. Ujya nk'umuhungu ujya ari yakuzanye nawe mwazana. Ujya n'umuhungu wa mwene wacu. Ujya nawe n'umukozi wanje afasha muhira tuba turi ku mwanya wose. Papa reka tugushimire ku mwanya wawe kandi nizere ko wanezerewe n'akagano Rukundo TV yabahaye. Yakoze cyane Imana ibahezagire. Ugira nakajambo ubwira abarundi n'abarundi kazi abantu muri rusangi bariko baradukurikirana ikintu cyose wumva wiyumvira babwira babarira ntakibazo? N'abarundi kazi ikintu basaba imfashanyo kuko murabona igihugu turimo kimeze nabi kuko kubera ibindi bihugu byahora biza bikadufasha none nta bihugu bikiza muri iki gihugu. Abatunzi nabo muri iki gihugu nabo baramaze gukena imyaka tumaze ni myinshi mu bukene. Niho dusaba yuko mu dushikira imbere bakadusabira imfashanyo kudufasha. Uno musi yaramutse yagize nk'umurundi cyangwa umurundi kazi yo kwimvira ko akaba akeneye kuguha imfashanyo yo kuronka gute yo gutora? Umuntu wese arashobora kwitakambira ubwiwe ariko namwe mukadushikira imbere mukadusabira. Urabona nk'ubu hari umuntu ashobora kuba abonye nk'iki kiganiro turiko turakora akavuga ati umupapa arankoze ku mutima ndifuza ko hari ikintu no mufasha ntashobore kudushikira twebwe. Niyo mpamvu nariko ndakubaza umuntu yoba akeneye kugufasha wundi yo kuronka gute byo genda gute? Jewe ahantu yondonka nkunda
kwa Siyoni, kw'isoko kwa Siyoni ku muryango wa mbere niho nama nicara imisi yose. Papa, umuntu abaye agukeneye kugufasha n'umusore ashobora kuba ariko aragatira kino kiganiro cyacu akaba yifuza nko kugira imfashanyo agakugwa ku mutima n'ukuntu umeze, urabona twese tuvuka tumeze neza dusanga abantu bagenzi nabi, umuntu abaye akeneye kugufasha kuguma aho wumva Ukasiyoni baragusohoye mu isoko wenda mbona Yesu ashobora gusubira gukora ngo baze gufata baze gufata jewe ngo ngaha hanze nibanyica n'uburyo bwo gupfana mu isoko mama ariko muradandaza mama isoko koroko sifasha ni rero okay reka tugushimire ku mwanya wawe nizere ko mwanezerewe n'akagano amen Imana ibahumurize kandi bahamagara sawa murakoze cyane ni Rukundo News TV ni Rukundo TV Burundi no musi twaramutse twifuje gusangira n'abantu bafite ibibazo bitandukanye aba bapfakazi aba imfubyi aba abantu batishoboye kugira ngo dusangire turangize umwaka mushasha ko murabizi nimba ushobora kuronka ikiro cy'umuceri n'abantu badashobora kubironka nimba ushobora kuronka inyama ujya ku munsi mukuru wa Noheli hari abantu badashobora kubironka nicyo gikorwa twaje gukora rero kugira ngo twese tuze twishime yego ntidushobora gufasha abantu bose ariko basi abo dushoboye gushikira mu bushobozi bwacu buke twabikoze n'undi wese yifuza gufasha muramubona uyu papa yatanze adresse yiwe ufise ikintu ushobora kumufasha urashobora kumurondera ukamufasha nta kibazo mwarahezegewe cyane Imana ibahumurize.